Ndashimira Imana ushobora byose ishoboje kuba hano kuri mugoroba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Icigwa turiko ni gutahura imvugo za Bibiliya. Uyu munsi nagumye ngoberwa ngo shinga intahe gatonyi ku vyiza nabonye muri Bibiliya. Umutima wakubise ndavuga ati mbega mpere hehe mpereze hehe. Bibiliya narabonye inshuro nyinshi mfasha nkuko nabibabwiye, maze kuyisoma inshuro zirenga 10 mpera mu itanguriro nkashika mu vyahishwe Yohana. Nukuvuga ngo nari nabigize umwimenyerezo nk'injya, kandi vyaramfashije. Ndavyibuka igihe nabitangura nari umunyeshure, kandi twari tubaye mu buzima butameze neza, kuko wasanga dufungura rimwe ku munsi kandi mwijoro gusa. Ugasanga ugenda kwishuri n'amaguru, uva mu Kamenge uja kuri Tanganyika ya Lisediraki n'amaguru. Kenshi rero ndibuka mwimenyerezo nagize muri Bibiliya vyatuma nibagira amagorwa. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo narasoma igice, saa sita nkasoma, ku mugoroba nkasoma, gutyo. Kandi usomye ibice 3 ku munsi udasiba, umwaka uhera Bibiliya wihejeje. Nukuvuga ngo igihe cyose inzara yabikubise nkasoma, wazubona ndiko ndatwenga nk'umwe yahaze. Imana ishimwe. Vyaramfashije kwihanganira inzara, bimpa kwihanganira urugendo rutari rworoshe kubera gusoma Bibiliya. Nasanze Bibiliya nubwo benshi basoma gusa, ugasanga bamwe nta n'umwanya babifitiye, ariko nasanze arimwo n'ubushobozi bukomeye gose. Ico gihe cyose nabana n'umupfumu, kubera uburuhe, kubera inzara n'amasengesho wasanga atari kirenga. Ariko usomye Bibiliya imbere yuko njyama, naza numva mu mutima ati iryamira amahoro. Imana ishimwe. Kandi vyaranzigamye, turabana imyaka myinshi. Mwijoro nikanguye nkaca mfata Bibiliya nkasoma. Hari n'igihe namwumva nkumva ibishato binuka mwijoro, ariko naheza gusoma nkisengera make nkaca niryamira. Vyaramfashije cyane. Ni naco gituma mvuga ni ukunde gusoma Bibiliya. Nivyo muri Bibiliya hari amajambo usanga agoye gutahura, ariko yasome. Ushobora gusanga uriko urasoma igitabo bavuga amazina y'abantu, naka yavyaye naka ari mwene naka, ugaca usanga wasinziriye, ahandi naho ukamengo nta n'agaciro bifise. Ariko wewe soma gusa. Ico gihe nihaye umwimenyerezo wo kuyisoma nk'itegeko, kandi naciye nsanga ndabikunze. Umwaka ugahera ugasanga Bibiliya yose ndayisomye. Umwaka watangura, kenshi uje kuraba ndiko ndasoma Bibiliya mu ntango z'umwaka usanga ndi mwitanguriro. Mu kwa 12 usanga ndi mu vyahishwe Yohana canke muri bijya vyete. Kubera iki? Buri munsi ibice 3 igice kimwe mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, biba nk'umuti kandi umva umunezero. Benshi barambwira ati none niyo maze kubaka ibibazo vyose vyaciye wamengo naco bimbwiye. Kubera iki? Nta mwanya nabiha. Wasanga ijambo nasomye mu gitondo niryo nguma niyumvirako, bigatuma nibiba vyose ukamengo no kwitwengera gusa. Imana ishimwe cyane. Saa sita hagera ukamengo nushonje, anyote winjya, nasoma nkumva umengo ndahembutse. Rero ndabatera intege mu kunde gusoma Bibiliya. Reka rero twongere twibukanye Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya narababwiye ntibisigura ngo ibitabo. Bibiliya yanditswe n'abantu, ariko abo bantu bari barongowe n'Imana.
Bibiliya ifise ibitabo 66. Ibi ndabisubiramwo kuko hariho ababimbajije bati urongera kandi utubwire Bibiliya ibitabo, kuko hari igihe ugenda ahantu bakakubaza ikibazo ugasanga uri kurahushagirika. Ni naco gituma ko turi mu nyigisho ni vyiza ko nibi tuvyibukanya. Bibiliya rero ifise ibitabo 66 bigabuwemwo kubiri. Isezerano rya kera rifise ibitabo 39 n'isezerano rishasha rifise ibitabo 27. Isezerano rya kera uriko urariraba urabona yuko rigabuwemwo ibice 5, n'isezerano risha uko nyene. Ivyo bice 5 ni ivyahe mu isezerano rya kera. Hari ibitabo 5 vya mbere vyanditswe na Mose, ivyo vyitwa ibitabo vy'ivyagezwe canke amategeko, kuvuga Itanguriro, Kuvayo, Abalewi, Guharura, Gusubira mu vyagezwe. Ni ibitabo vyanditswe na Mose. Igice kigira kabiri ni ibitabo vya kahise, navyo bigizwe na Yosuwa, Abacamanza, Rusi, ibitabo 2 vya Samweli, 2 vy'Abami. Abanditsi babo b'ivyo bitabo gushika ubu ntibaramenyekana. Hagacabaho igitabo ca mbere n'ca kabiri c'ivyo ku ngoma, n'igitabo ca Ezira canditswe na Ezira nyene. Hakabaho Nehemiya canditswe na Nehemiya na Esiteri umwanditsi waco gushika ubu ntaramenyekana. Ico ni igice ca kabiri c'ibitabo vya kahise. Hacaba igice ca gatatu c'ibitabo vy'ubwenge. Ivyo navyo hari igitabo ca Yobu, umwanditsi waco ntaramenyekana. Hagacabaho Zaburi, kuvuga Zaburi hariho Zaburi zishika kuri 73 zanditswe na Dawidi. Hariho Asafu yanditse Zaburi 12. Abahungu ba Kora banditse Zaburi 11. Salomo Zaburi 2. Mose Zaburi 1. Etani Zaburi 1. Hemani Zaburi 1 hamwe na Kora. Nukuvuga ngo Zaburi zishika 50 gushika ubu ntibaramenya uwazanditse. Hakabaho muri iki gice c'ibitabo vy'ubwenge igitabo c'imigani, umusiguzi, imigani ibice 29 vyanditswe na Salomo, ariko igice kimwe candikwa na Aguri, ikindi kimwe candika na Lemuweli. Nukuvuga ngo umusiguzi n'igitabo c'indirimbo vyanditswe na Salomo. Ibi rero ni bitabo twita ibitabo vy'ubwenge, ariko hari abavyita ngo ni vyese, poezi. Hariho rero ni bindi bitabo igice kigira 4 n'abavugishwa, bita abavugishwa bakuru, atari uko bahambaye gusumba abandi, ariko ari kubera banditse vyinshi. Yesaya, Yeremiya, Gucura intimba, Ezekieli, Daniyeli. Yesaya canditswe na Yesaya nyene, Yeremiya no Gucura intimba canditswe na Yeremiya, Ezekieli niwe yacanditse, Daniyeli niwe yanditse ico gitabo ca Daniyeli nyene. Hakabaho n'abavugishwa twita batoyi, atari uko ari abana, ariko ariko banditse bike. Hariyo Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya na Maraki. Nukuvuga ngo abanditsi na abo nyene bavyitiriwe. Nukuvuga ngo isezerano rero rya kera uko niko rigabuwe. Turavye rero mu isezerano rishasha naho nyene tuza gusanga ivyo bitabo bigabuwe 5. Nukuvuga ngo hari ubutumwa 4: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Nukuvuga ngo abanditsi ni Matayo canditswe na Matayo nyene, Mariko canditswe na Yohana Mariko, Luka canditswe na Luka, Yohana wacanditse ni Yohana intumwa. Igice kigira kabiri mu isezerano risha ni kahise k'ishengero. Ico naco ni igitabo kimwe c'ivyakozwe n'intumwa.
hariho ivyete bigabuwemwo kubiri. Hari ivyete vyanditswe na Paulo, navyo ni Abaroma. Iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka. Kuvuga ngo ivyete vya Paulo ni Abaroma, ivyete bibiri vyandikwa Abikorinto, Abigalatiya, Abanyefeso, Abifilipi, Abikolosayi, ivyete bibiri vyandikiwe Abitesalonike, bibiri vyandikiwe Timoteyo, Tito na Filemoni. Nukuvuga ngo ibindi vyete vy'abandi, nukuvuga ngo Abaheburayo umwanditsi n'ubu ntazwi. Bamwe bikeka Paulo, abandi bati oyasiwe ntazwi. Rero akaba icete cyanditswe na Yakobo, umwanditsi wacu ni Yakobo murumuna wa Yesu. Icete bibiri vyanditswe na Petero, nukuvuga wacanditswe ni Petero, Kefa canke Simoni. Ivyete bitatu vya Yohana vyanditswe na Yohana intumwa. Yuda, cocete canditswe na Yuda nyene mwene wabo na Yakobo. Hagaca haza igice ca gatanu c'ubuvugishwa, igitabo c'ivyahishuriwe Yohana canditswe na Yohana intumwa. Nuko rero mu ncamake ibitabo n'ingene vyanditswe, navuze ko vyanditswe n'abantu ariko babifashijemwo n'Imana. Kandi ubushize twarabonye ingene vyatowe kugira ngo bije mu bitabo vyeranda Bibiliya yera. Kubera ko rero vyanditswe kera, abantu b'ico gihe barakoresha ingero z'uburebure, ingero z'uburemere, amafaranga vyakoresha ico gihe. Uriko urasoma rero Bibiliya urashobora kudatahura kugira ngo umenye mbega bavuze iyi ngero biba bivuga iki. Ni navyo nyene niyumviriye nti kuko nanje vyabanje kungora, ni vyiza yuko navyo nyene tuvyigako. Hari ingero rero z'uburebure uriko urasoma Bibiliya uzobona bavuga ngo itaranto. Nukuvuga ngo itaranto ugeranije ni ingero y'uburemere, uriko uraraba ni nka kilograma ibiro 34 n'ibice 272 gutyo. Urumva itaranto cari kiremereye cyane. Mina ingana n'amagarama 571. Shekeri ingana na garama 11 n'ibice 4. Hariho ingero yitwa beka, canke ica kabiri ca shekeri ingana na magarama 5 n'ibice 7. Hari ingero yitwa gera ni ingero y'uburemere ingana n'ubusa agakwabwa igice c'igarama. Iyo ni ingero yitwa gera. Urashobora kuzoyibona muri Bibiliya, mugabo kugira ngo utahure neza ugereranije n'ingero z'uburemere tumenyereye, bizogufasha gutahura igihe uriko urasoma Bibiliya. Hariho ingero z'uburebure. Kenshi muri Bibiliya kubera ko yanditswe kera uzosanga handitswe ngo ukuboko uciriye mu nkokora, nukuvuga kungana na santimetero 45. Ukuboko uciriye mu nkokora santimetero 45. Intambuko y'intoke zihereza imwe, nukuvuga ngo ingana na santimetero 22 n'igice. Uzosanga handitswe ngo uburebure bungana n'ikiganza, nukuvuga santimetero 7 n'igice. Ubwaguke bw'urutoke ni santimetero 2 n'ibice 3. Nukuvuga ngo isezerano rishasha ryojo ririmwo n'ibindi bipimo. Nukuvuga ngo ari ingero. Handitse ngo ingero, nukuvuga ngo ingana metero 1 n'ibice 85. Ivyo turabibona ayo majambo mu vyakozwe n'intumwa 28.
aho niho tubona iyo ngero ikoreshwa ni imetero imwe n'ibice 85. Irenga ukuvuga ngo irenga ingana metero 3 n'ibice 32. Sitadiyo ngo urugendo rungana ngo na sitadiyo nukuvuga ngo ni metero 185. Umusozi ari ngero bavuga ngo umusozi gwagenda ngo umusozi ni metero imwe ibirometero 1000 n'amajana 478. Harabaho rero n'ibipimo vy'ibiseseka. Ivyo biseseka bigabwemwo kubiri. Urabona ivyumye nk'ibiharage, manu, ivyo vyapimwa kuri homeri. Nukuvuga homeri imwe ni akadobo kangana n'ilitiro 210. Homeri imwe. Hariho ingero yitwa efa yapima ibiseseka mugabo vyumye ilitiro 21. Hariho rero n'ibiseseka nk'amazi uzobona handitswe koru ingana n'ilitiro 220. Uzobona yitwa batu ingana n'ilitiro 21. Hariho hini ingana n'ilitiro 3 n'igice. Hariho logi ingana n'igice c'ilitiro. Ariko kandi uri kurasoma uzobona n'izindi ngero zikoreshwa mu gupima amahera. Kuvuga ngo shekeri ni denariyo 18 n'ibice 41. Canke amahera ugereranije ubu ni livre sterling 6. Shekeri imwe. Ayo mahera naravye livre sterling ngene rivunjwa ni $1 n'ibice 36 by'abanyamerika. Uri kuraraba mina ni denariyo 290 n'ibice 9. Canke amahera yitwa livre sterling 328. Tarano kandi yarakoreshwa kuvuga ngo kera bapima amahera ku munzane. Bayapima ku munzane nukuvuga ngo ayapimye taranto yari denariyo 55,000 n'ibihumbi 274 n'ibice 8. Nukuvuga ngo denariyo yangana n'amakuta 200. Nivyo mu ncamake nifuje yuko tumenya igihe turiko turasoma Bibiliya tugomba gutahura neza ko ari vyiza tumenya. Nukuvuga ngo navuze nyarutsa urashobora kuba utabitahuye ariko ndashobora kuguha agakopi ugakeneye kugira ngo uzoze uravyirabira iyo uri kurasoma kugira ngo bigufashe gutahura ivyo uri kurasoma. Uyu munsi rero nagomvye yuko turabira hamwe ijambo ry'Imana rifise urufatiro ruvuga ngo irembo rifunganye. Irembo rifunganye. Reka dutangure rero gusoma Bibiliya. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice c'indwi ku murongo wa 13 dushitse ku murongo wa 14. Matayo ubutumwa bwiza igice c'indwi ku murongo wa 13 n'uwa 14. Irembo rifunganye. Muce mw'irembo rifunganye kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo ari vyo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ntoya nivyo bija mu bugingo
kandi abahabona ni bake. N'aya majambo nagomba ngo dusangire kuri uyu mugoroba, kugira ngo Yesu yigishe inzira y'agakiza yakoresheje akarorero k'irembo. Kera mu Bisirayeli bari bafise amarembo atandukanye. Ni ukuvuga ngo wasanga igisagara kizitijwe, ugasanga ari irembo ryo mu seruko, mu bumanuka, mu burengero, ugasanga hariho n'ayandi marembo. Ni ukuvuga ngo bari bamenyereye amarembo kuko hariho nk'irembo ry'amafarasi. Irembo ry'amafarasi turaribona mu gitabo cya kabiri cy'ivyo ku ngoma 23:15. Hariho irembo rija ku mwonga, hariho irembo ry'ababumvyi, hariho irembo ry'abateramyi, hariho irembo ricishwamo umwavu. Ni ukuvuga ngo hari amarembo atandukanye, kandi irembo ryose ryaba rifise ikihagenewe. Rero hano Yesu azanye ayandi marembo abiri. Kuri ano majambo ni vyiza yuko icambere tumenya ko Yesu ari we rembo. Turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 ku murongo w'9. Haravuga ngo, Yohana 10 ku murongo w'9, ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Ni jewe rembo. Ni ukuvuga ngo Yesu dukwiye kumenya ko ari we rembo. Ni ukuvuga ngo nk'uko yavyivugiye ati ni jewe rembo, mu vy'ukuri ni jewe rembo. Uyo ni Yesu abivuga. Ariko ku majambo twasomye hariya muri Matayo, Yesu aravuga ngo duce mw'irembo rifunganye. Mbega ni kubera iki rifunganye? Inyishu nagerageje gutora hano, iri rembo rirafunganye kuko ni inzira imwe rudende. Ni inzira imwe rudende, nta yindi ishobora kudushikana atari muri Yesu Kristo. Niwe yavyivugiye Yesu ati ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Arabivuga neza ati nta ushobora gushika kwa Data, ni ukuvuga ngo adaciye muri iri rembo. Reka turaba amajambo ari muri Luka igice cya 18. Luka 18 turahera ku murongo wa 18 nyene. Haravuga ngo, umukuru w'isinagogi aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuzi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko. Aramwishura aramubwira ati, ivyo vyose naravyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu avyumvise aramubwira ati, nanone uhajije kimwe. Shora ivyo ufise vyose ugabire aboro, niho uzogira itunga mw'ijuru. Acashirako akandi kajambo kamugoye, nguteko uze umurikire. Maze yumvise ivyo arababara cyane kuko yari umutunzi cyane. Yesu amwitegereje aravuga ati, erega biragoye ko abavyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Kuko icoroshe ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge, biruta umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana. Abavyumvise baravuga bati, none rero
ninde ashobora gukizwa? Maze arababwira ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kwizera Yesu no kumukurikira, icyo cyonyine nicyo gishoboye kudushikana mu bwami bw'Imana. Ariko hano aya majambo yose dusomye nagomba ngo tuyiyumvire ko uri kuraraba hano nibisigura ko abatunzi batazoja mu ijuru. Hari abantu yo usomye ukuunya kubera kumbure akavuza bati nibinebwe, uzawumva ngo abatunzi ngasha ngo ijuru murasezeranya. Oya, siko Bibiliya ngaho bishatse kuvuga. Ariko no kuvuga ngo hano uravye amajambo, aba bantu bariko barambegirwa bari bazi ko kwitondera ivyagezwe ari vyo bakwiye kwirata, kwitwa ko ugororotse, ivyagezwe vyose uvyubahiriza, wamengo nivyo bakwiye kwirata kandi nivyo byo bashikana mu bugingo. Hano uravye umusore yaciye abaza Yesu ngo none kwivyo navyitondeye hari kindi majije? Bisigura ngo ivyo vyagezwe no kuvyitondera bitonkorera, ndafise amafaranga, ndashobora no gukora ibisigaye, hari ibindi nonega Yesu keneye ndabikore. Abatunzi hano bari bazi yuko ufise amafaranga ufise vyose, ariko hano uno musore, uno muntu, uno mutunzi yarababaye cyane. Yababajwe n'iki? Yamubwiye shora ivyo vyose ufise ubihaboro. Ku mutima yavuga ati ivyo nobishobora kuko nzobibaha, ndafise amaboko, ndafise ubwenge, nzongera ndondera ibindi, mugabo ndabitanga iryo juru ndarijemo. Acashiraho kandi kajambo nguteko unkurikire. Imana idufashe cyane. Ako kajambo rero ngo bica biramubabaza kandi cyane. Nagomba dufate iyi shusho, urushinge ingene rungana nakajya gatoboro, ucuraba n'ingamiya. Ushake dufate basi inkoko, tureke ingamiya. Ngo ivyo nivyo vyoroshe ingamiya guca mu zuru ry'urushinge. Muravye ubutonyi bw'akajya gatoboro, mukaraba n'ubunini bw'ingamiya. Mugabo Yesu avuga ngo ivyo nivyo vyoroshe hako abishimira ubutunzi, abishimira ibikorwa ivyagezwe boja mu bwami bw'Imana. Bisigura ngo nivyoshoboka. Kandi abantu bariko baramwumviriza Yesu, uri kuraraba ingene bishuye, bacavuga ngo ni kigoye rero aho nta muntu numwe azoja. None ko bivyo bitoshoboka, ariko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Ntaco twokora ngo twikize, bidusaba kwemera ko ataco dushoboye, hanyuma tugahanga amaso ubushoboye. Imana ishimwe. Iyo umanitse ibiganza uvuga ngo ndananiwe, ndaneshejwe, ntaco nshoboye, igihe cyo ugikeneye kwigwanirira, Imana irakureka. Hari wambwiye ati iyo umuntu atwawe n'uruzi, kugira ngo ukire uri kurasoma nturi, birasaba ko wiyorosha. Haleluya. Uriyorosha ukareka nguzubona amazi yonye nakuduganye. Ngo ariko kunigana ngo yavemwo nikurushiriza gusoma nturi. Ni vyiza ko duhanga amaso Imana, ntihagire ikindi kintu twishimira, ntihagire ikindi kintu tugerageza. Nivyo dukore, hama tureke Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Ariko mu bisigaye vyose ntaco ukora cotuma wemegwa. Reka turabe amajambo ari muri Matayo igice ca 11 ku murongo wa 29.
Matayo 11:29 aravuga ngo mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. 30 kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse. Bisigura ngo abaca muri rino rembo, irembo rifunganye, n'abantu borosha imitima. Imana ishimwe cyane. N'abantu borosha imitima, abantu bemera gukengerwa, kwankwa, kavyihanganira, n'abantu bemera guheba. Yesu ariko arigisha abantu yababwiye ngo ugutwaye ifundo umuhebere n'umutamana. Urabona umengo ntibishoboka, ariko bisigura ngo twige kureka guheba atari ukwanjanjwa no kuba sindabibazwa, ariko tube abantu duharira, ntituje mu mitongano n'imivurungano kandi twari gushobora kureka. Hariho aravuga ngo ugukubise ku musaya utege n'uwundi, bidasigura ngo uguhaye ikofi ngo ashangwe ngo nyongere n'irindi, ariko ni kwirengagiza icyo wacumuweko. Imana ishimwe cyane. Kandi uri kuraraba mu migani ngo icubahiro cy'umuntu ni kwirengagiza icyo yacumuweko. Yesu rero yariko arabigisha kugira ngo muri ubu buzima tuba abantu borosha imitima. Uravye kuri aya majambo twasomye, Yesu avuga ngo munyigireko kuko niyoroheje mu mutima. Uri kuraraba Yesu urabona ko nabo bari kumwe, umukunzi wiwe Yuda yaramugurishije. Bariko barafungura yababwiye ati uwo dukoreza amaboko mu mubehe rimwe. Umuntu bakoreje n'umwami n'umwigisha amaboko mube yari umuntu ahambaye w'agaciro akomeye gose. Nukuvuga uyo niwe yabaye umugurisha. Uri kuraraba umwizigirwa wiwe Petero harageze yaho amwihakana. Ukaraba intumwa ziwe bagendanye bagasangira, harageze ahagera mu bibazo baramuta. Ino nzira rero icamwo abantu biyoroheje mu mitima baharira. Imana ishimwe cyane. Ugahemukirwa n'abantu, nagomba nkubwire ngo ugumye agakiza wakiriye. Abakunzi bawe bakakuvako bakaguta, Yesu avuga ngo tumwigireko, ubandanya igikorwa watanguye. Yesu ntiyataye mission yamuzanye yo kuducungura ngo nuko abagenzi bamutaye, nuko aguzwe agurishijwe n'inshuti yiwe umukunzi wiwe. Oya, yabandanije araramiriza gushika yaho yaducungura, avuga ati birarangiye. Kandi abamwihakanye abamutaye nibo yahaye igikorwa. Nukuvuga ngo tumwigireko rero, tumwigane kuko yiyoroheje mu mutima. N'amajambo mengo aragoye, ariko avuga ngo mwikoreze ingata yanje iwahutse. Mwimerere nk'abana batoyi, muce bugufi, muharire, mugende nk'abana b'umuco. Uri kuraraba rero iruhande y'irembo rifunganye, mu majambo twasomye hariya muri Matayo 13:14 turabona ko iruhande y'irembo rifunganye hari irembo ryagutse. Nukuvuga ngo iryo rembo ryagutse ricamwo benshi, ariko irifunganye ricamwo bake. Nukuvuga ngo mukameremere k'umuntu uri kuraraba uko turemwe biroroshe guca muri iri rembo ryagutse. Ni kubera iki? Twebwe abantu dufise muri twebwe ingene tumeze, turi abantu twama dutora inyishu y'ikibazo.
turabatora inyishu y'ikibazo. Iyo ikibazo cadutse ni ukuvuga ngo tuca tubanza kwicara tukagitorera inyishu, tukarondera inzira zose zishoboka kugira ngo tugitorere inyishu. Muca mubona bino biza gutuma tugerageza mu bintu byose kwironderera inzira. Imana idufashe cyane, kuko kandi benshi ariko tumeze turi abantu batora inyishu y'ibibazo byose vyadutse, uca usanga ducisha aho tugomvye, aho rero bica bitunanira. Reka turabe mu Itanguriro igice ca 4. Itanguriro igice ca 4 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Uhoraho abaza Kayini ati, ni iki kikurakije kandi ni iki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wowe cyifuza, ariko ukwiye kukinesha. Uriko uraraba no majambo urabona ko Kayini ntiyari yemewe. Nukuvuga ngo yari icari yumvira ati Imana ntiyemeye ishikanwa ryanje, kwiki kibazo cadutse ndagitorera umuti gute? Imana idufashe cyane. Ati reka rero ko Imana yanse, tuvukana turi babiri, reka muri umunanya ndamwice, maze kumwica kumbure nzoza ndatwara amashikanwa ndumwe, ndabingene Imana izoyanka. Imana idufashe cyane. Bibiliya ntibitubwira, ariko urabona inyuma yo gufata umugambi wo kumwica yavuga ngo turi babiri. Iyo Mana yinenaguza, nzoraba kwita zogitora ko nzoba nsigaye DJ nyene. Izo ni inama umwana w'umuntu yigira, ati ko rero ntemewe nzoraba ko atanyemera, reka manze ndamukuremwo. Abaramwishe. Mugabo Imana yaramugabishije, namubwira ngo niwakora neza, niwabigenza uko bikwiye kugenzwa, mbega nawe ntuzemegwa. Acaramubwira ati umviriza, icyaha kibunze hajya ku irembo, kandi icyo cyaha nta wundi kirondera wewe, urakwiye kukinesha. Kugira nababwiye umwana w'umuntu muri we aremanywe gutorera inyishu ikibazo icari cyo cyose. Kumbure mu mutima yariyumvira ati Imana irihenze, ndafise uko navyiyumviriye, ndafise uko nabiteguye. Imana idufashe cyane. Ndafise uko nagipanze, jewe nahivuze uko, jewe ndamukuramwo tu, ndabe ko iyo Mana yinenaguza itazobitora. Ariko nyabuna niwakora neza uzemegwa, ariko icyaha kibunze ku rugi ukwiye kukinesha. Kayini yarabirenze ko arica murumuna we. Nukuvuga ngo abaca mu irembo ryagutse kenshi n'abantu banka gusuzugurwa. Akorewe ikintu hakwihangano zauma ngo wobungaye womenya ko ntari umwana w'abahanza, agaca ategura kwihora, agakora ikibi, kandi amaze kugikora uca usanga ivyo yiyumvira atari ko bigenze, no mugasha kahagenda. Abantu baca mu irembo ryagutse usanga ari abantu Satani yamaze kubwira ati erega wewe nukunzwe, bagaca bavuga bati ico kibazo ni kibazo gitonyi, ndashoboye kugitorera inyishu. Agaca yicara akavuga ati kugira bankunde reka ndondera amavuta, kumbure ubwirabure nibwo butuma batankunda. Agaca ahinduka umuzungu.
naho nyene ati ibi ntibihagije urashobora kutazonkunda. Agaca avuga ati oya, ikiyo yiraba akavuga ati oya, je ndabona ko bataraza ngo bankunde, ariko arondera gutorera inyishu ikibazo. Ino agaca ashiraho ibindi bintu kugira ngo agire ibisusu, akamadika ko ibindi bintu, arondera ingene yotorera inyishu ikibazo afise, kuko mu mutima wiwe vyamunaniye. Avuga ati iki kibazo ntegerezwa kugitorera inyishu, akamadikako. Ariko hari n'igihe ivyo bitamubumba, ati erega uraraba nyabuna, ubwo bushatsi bwawe ntibubereye, ni ntetere. Uraba urundi runtu rw'ibishatsi wambara, babantu babamanuka bazokanguka, uzotinda ukundwe. Ariko nagoma nkubwire ngo twige guca bugufi, duce mu irembo rifunganye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nari nashatse ko umuntu umwe adushingira intahe, ariko sinamutoye. Yari yayishingiye, ndamubwira nti birashoboka ko uza ukamfasha kuyishinga. Nukuvuga ngo yashize imishatsi ku mutwe, arasuka iplante, hanyuma kuva umunsi ayishiramwo atangura kumeneka umutwe, atangura kumva ibitagenda, bica bivyaramwo ikivyimba, arabikura. Ariko ndambwiye ni urashobora kuza kubwira abandi ati gufa ivyo dushize ku mitwe ko bishobora kutuzanira ingaruka. Ati ngo numva bamwe yera atarandongora. Ati kubera iki? Ati kubera narabonye ko ari bibi, ariko nivyo bintunze ndabishira ko abandi ku mutwe. Imana idufashe cyane. Duce mu irembo rifunganye, twige bibaye ngombwa guheba duhebe, ariko twemange. Rero kubivuga ndumva umengo ntiharagera, kuko n'ubu tuvugana hari igihe no kuwa gatanu ntazoza, kuko hazoba haje benshi nshirira ko ivyo bintu. Rero yaciye anambaza ikibazo, arambaza ati none ga mukozi w'Imana, none ujya gusuka ni icyaha? Ndavuga ni reka dusome imirongo turabe icyo Bibiliya ivuga. Reka dusome muri Timoteyo, icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, turabe igice cya kabiri ku murongo w'icenda. Icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo 2:9, aravuga ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagenda n'isoni, badahugumba, kandi badashazisha gusiba imishatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Turabe mu cete ca Petero wa mbere, cete ca mbere ca Petero 3:3, haravuga ngo ugushaza kwanyu ntikube uko kurukoba ko gutsiba umushatsi, canke uko kwambara izahabu, canke uko kwambara impuzu nziza. Hano uri kuraraba urabona ko atari imishatsi gusa, mugabo ni impuzu nziza n'ibindi vyo gushaza. Ni naco gituma hano ntawogira icagezwe avuga ati gutsiba imishatsi
ni icyaha. Kuko ndiko ndaraba mu makomantere biblique kuri ino mirongo bavuga ko runo rugamba Paulo n'aba bakozi b'Imana mu kuvuga ubutumwa bavuga ubutumwa aba mu bantu bagoye. Ni ukuvuga ngo abatunzi barashaka kwerekana ubutunzi bwabo mu kwambara ibintu bizimvye, impuzu z'agaciro, bakambara amazahabu, bagatsiba imishatsi kugira ngo bakengera boro. Imana dufashe cyane. Ni naco gituma bandikiwe aya majambo, kuko vyatuma bataba ivyete bisomeka. Ni naco gituma rero bavyanditse. Undi muntu rero nawe nyene yanshingiye intahe, mugabo we ntivyashobotse kwaza, mugabo vyari kuba vyiza mwene zinahe tuza turazironka zikabwirwa bose. N'umudamu yahora akunda kwambara isheneti, yarambara isheneti, hanyuma umugabo yavuga ubutumwa akamubwira ati madame isheneti ego irakubera, mugabo baranshikira ngo urabasitaza, urashobora kuyirengagiza. Umugore aranka. Umugore aravuga ati umunsi umwe rero nari ndyamye ca ndarota uruyoka rwanyizingiriye mu izosi, ndakoma induru kuko nabona umengo nivy'ukuri ruri ku zosi. Hanyuma nikanguye mfise ubwoba mwijoro ati nyasheneti ntiyansubiye ku izosi. Rero mu ncamake mvuge nti twumvire mpwemu yera, ukumva mu mutima abantu kuri kurababera igitsitaza, vyoba vyiza ico kibatsitaza ugikureho. Imana ishimwe cyane. Ndazi benshi barabikunda, ariko mpwemu yera ni wumva akubwira ati nyabuna umvira abo bantu bakubwira ko batsitaza ubikore. Navuze nti duce mu irembo rifunganye, bisigura ngo muri irembo rifunganye turicemwo turi ivyete bisomeka. Turangirize muri uyu umurongo uri mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorino, kandi nca ndangiza. Icete ca mbere Paulo yandikiye abikorino 6 ku murongo wa 19 na 20 haravuga ngo, icete ca mbere Paulo yandikiye abikorino ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Amajambo abiri hano nagombye ngo turangirize ko ni ijambo rivuga ngo sitwe twiganza. Iyo rero utiganza wumvira uwukuganza. Uwukuganza nawe ntagomba yuko ubigitsitaza ca mwene data wundi, aragomba yuko tumwigirako kuko iyoroheje mu mutima. Rero wumve ko uganzwa n'umwami Yesu, wumve ko ariwe ukwiye kumvira kuko ariwe akuganza. Ijambo rya nyuma abaririmbyi bace baza dusenge, haravuga ngo dushimishe Imana mu mibiri yacu. Ivyo twambara, ivyo tunywa, ivyo turya, tubikore vyose mu ntumbero yo gushimisha Imana yacu. Hari abantu bajya amadeni kugira ngo bereke abandi yuko batama ku biharage misi yose. Hari abantu basaba amadeni kugira ngo bambare bereke abandi yuko batama mu mpuzu imwe kwa Mungu. Ariko nagomba ngubwire ngo ubikubikora muri iyo ntumbero, ariko nureke ubikore mu gushimisha Imana yawe. Reka ngarukiriza hano abaririmbyi baze, ariko ijambo ry'uyu munsi
twige kuri Yesu kuko ari umugwaneza. Ingata yiwe ntihwahutse. Iki gicapo ugitahane. Izuru ry'urushinge n'ingamiya ngo ntibishoboka, ariko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ibahezagire cyane. Reka dufate umwanya rero wo gusenga. Dusengere ijambo, dusengere ubuzima ducamwo. Ntivyoroshe, ariko Imana idushoboze. Reka murongozi Dieudonné ashike hano adufashe gusenga.